bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haziginda kivuye mw'ijuru, bose buzuzwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentekoste ushize, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haziginda kivuye mw'ijuru, bose buzuzwa mpwemu yera. Batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu wabahaye kuzivuga, baca batangura gushingira intahe ivy'umwami wacu Yesu yababwiye. Batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu wabahaye kuzivuga, baca batangura gushingira intahe ivy'umwami wacu Yesu yababwiye. Ivyo vyari vyavugishijwe kera, n'uwavugishwa n'Imana Yoweli, ngo bizoba mu misi y'iherezo, zosuka mpwemu wanje kubarinda umubiri. Ivyo vyari vyavugishijwe kera, n'uwavugishwa n'Imana Yoweli, ngo bizoba mu misi y'iherezo, zosuka mpwemu wanje kubarinda umubiri. Batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu wabahaye kuzivuga, baca batangura gushingira intahe ivy'umwami wacu Yesu yababwiye. Batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu wabahaye kuzivuga, baca batangura gushingira intahe ivy'umwami wacu Yesu yababwiye. Nshuti yanje uri hano, iryo sezerano ryavuzwe kuri wewe. Niba udafise ubwo bushobozi, ukamusenga usaba Imana. None nshuti yanje uri hano, iryo sezerano ryavuzwe kuri wewe. Niba udafise ubwo bushobozi, ukamusenga